Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Indongozi z'umugambwe Sahwanya Frodebu ngo zigiye gushinga inzego nshasha no kwiga amategeko harimwo gushiraho imigambi izorangurwa mu myaka itaniza nkuko bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe ngo uko imyaka 5 iheze baririmbura ngo barabe ko bashitse kwihangiro bihaye. Turabashikiriza muri ano makuru umwihwezo w'umushingwa Manza Fabien Segatwa yitaho ibibazo vy'amatongo kubijanye n'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yihaniza abajejwe intwaro gutera umukono ku masezerano y'ubuguzi bw'itongo canke inzu ku butaka bw'u Burundi bikozwe n'abanyamahanga. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Inama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu yarize urwandiko rwerekeye ingene leta yoronka akarusho kavuye mu butare bwa wolframite, cassiterite na colombo tantalite bw'imbwa hakoreshejwe uburyo bubayabaye. Prosper Ntawugwamiye avugira leta yasomye cegeranyo c'iyo nama yamenyesheje ko inzira ya mbere ari uko igice ca leta congana n'ibice 7% ufatiye ku kiguzi c'ubutare bwashowe. Leta y'u Burundi yarabonye ko ubutare bucukurwa hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye atakinini buterera mu iterambere ry'igihugu. Igice leta ironka ni gito cane kandi agataka ari ak'igihugu. Kugira ngo ntihabe wandya wangura, ibiharuro vyakozwe vyerekanye ko inzira ya mbere yoba ko igice ca leta congana n'ibice 7% vy'ikiguzi c'ubutare bwashowe, ariko koperative ikabandanya iri amakori n'amatagisi kuvyo yagurishije. Inzira ya kabiri nuko iyo koperative yoriha ibice 30% yayo yagurishije, ariko ntihagira amakori n'amatagisi iriha. Ubwo rwandiko rurashikiriza n'izindi ngingo zofatwa kugira ngo amahera mva makungu ava mu butare yinjire mu kigega ca leta yiyongere. Aha nko gutera intege abanyamitahe b'abarundi canke abanyamahanga ngo bashira amahinguriro y'ubutare mu gihugu kugira ngo ubwo butare bushogwe bwahinguwe, kuganya urudandazwa rw'amagendo rw'ubutare, mu gushira igiciro cabwo ku rugero rw'ibihugu vyo ngaha mu karere n'ibindi. Inama shikiranganje yihweje ivyashikirijwe yabonye ko vyoba vyiza iyo nteguro ibanje kubangira habanze hashigwe mu ngiro igitabo gishasha c'amategeko agenga ubutare mu Burundi kigiye gutegwa ku mukono vuba. Muri politike umugambwe Sahwanya Frodebu ufise ihangiro ryo guteza imbere demokrasi ari naco gituma ku myaka 5 wama ugira inama kugira urabe ko washitse kwihangiro. Nivyavuzwe n'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu Pierre Claver Nahimana mu nama rukokoma y'imisi 2 yo kuri uyu wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Amenyesha ko bagiye gushinga inzego nshasha no kwiga amategeko mashasha harimwo no gushiraho imigambi izorangurwa mu myaka 5 iza. Uno munsi ku itariki y'umunani Kakaro muri umwaka hamwe n'ejo itariki 9 umugambwe Sahwanya Frodebu uzoba koranye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Sahwanya Frodebu ibyo bita kongere mu gifaransa kugira ngo kore igikorwa cawo cyo kunagura umugambwe no gushinga inzego nshasha, kwiga amategeko mashasha, guhinyanyura yarahari n'ibindi bikorwa bikomakomeye byerekeye gushiraho iprogramme imigambi izorangurwa muri imyaka 5 iza. Niko bimeze mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Nkuko mubizi umugambwe Sahwanya Frodebu n'umugambwe kuva ugishingwa na nyenicubahiro Ndadaye Melchior wafashe intumbero yuko ukorera ku ntumbero ya demokrasi, wafashe intumbero yo kwigisha demokrasi mu Burundi. Nukuvuga yuko mu mibereho yawo
ukurikiza amategeko ya demokarasi. Nicyo gituma buri myaka 5 hateza kuba inama nk'iyi kugira ngo barabe yuko izo ntumbero za demokarasi mugambwe wigisha yuko zakurikijwe, hanyuma rero hakabaho n'ibi bikorwa byo gutora izindi nzego ku mugaragaro izuba riva mu bahiganwa ari benshi. Ico kiri mu civugo ciri koraniro kaminuza aho tuvuga tuti dushaka kunagura umugambwe Sawanya-Frodebu kubera ko tubona neza yuko ibihe tumazemo imyaka atari mike vyatumye umugambwe usa nk'ubusubiye hasi. Nukuvuga rero gishasha kije nuko mu ngingo tuza gufata mu vyemezo tuza gufata mu migambi tuza gushinga hazoba harimo cane ingene twonagura umugambwe Sawanya-Frodebu dufatiye kuri izo ngorane twagiye turabona muri imyaka iheze. Amakuru twabateguriye harabandanya ngo indongozi zohirahira igatera ku mukono ku masezerano y'ubuguzi bw'agataka ku Burundi ku munyamahanga azobihanirwa. Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe abivuga, akaba hari mu rugendo rw'abashikiranganje 4 kuri uyu wa gatanu muri komine Bugarama y'intara ya Rumonge. Kubwiwe agataka ku Burundi ni ntavogerwa. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Iko ndakuburira kandi n'ubwanyu itegeko rija mu ngiro ku bantu bose cyo kimwe, abosangiye situation bafatwa cyo kimwe. Indongozi zigabishwa nizo mu ntara ya Rumonge, ariko nizose muri rusangi zijejwe inkengera z'ikiyaga Tanganyika, nk'uko Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bivuga. Uwo mushikiranganje abaza iyo abarundi boca baja hamwe bose boja mu mugambi wo kugurisha Burundi. Uwo mushikiranganje avunira urugohe abarundi ko nibamara gutakaza igihugu byose bizoba bihagaze. Ivyo uwo mushikiranganje akaba yabishikirije ku Magara muri komine Bugarama kuri uyu wandwi Mukakaro uyu mwaka turimwo, aho yararongoye intumwa za leta y'u Burundi zo mu mushikiranganje 4 zari muri iyo komine gushigikira abanyagihugu, mu gihe izindi ntumwa za leta y'u Burundi zari mu makomine ya Burambi na Buyengero yose yo mu ntara ya Rumonge. Harakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Leta y'u Burundi ngo irashobora kubishaka kugabanya umurindi w'abanyamahanga bagura amatongo canke inzu mu Burundi. No mwihwezo w'umushingwa manza Fabien Segatwa yitaho ibibazo vy'amatongo, avuga ariko kw'ivyo bikunda igihe hojaho itegeko ribitunganya. Maître Segatwa abona ariko kwingaruka mbi ari uko abarundi nabo batosubira koroherezwa mu bihugu bibanye. Umuntu afatiye ku itegeko rigenga amatongo ryo mu 2011 nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu Burundi. Noneho kuronka itongo mu Burundi si vy'uyu munsi, vyaramye no ku ntwaro mbirigi vyariho. Noneho n'abarundi bagiye hanze baronka amatongo iyo bagiye. Ababaye mu Rwanda barazi yuko bari bafise amatongo mu Rwanda, n'ubu abariyo bararonka amatongo. Abanyarwanda baraza mu Burundi bakaronka amatongo, abarundi baragenda muri Kongo bakaronka amatongo. Nibaza yuko ico kibazo nyamba kiriko kirigwa ubu hari himvo, nibaza ivuye ku mutekano canke ibindi ndahazi neza, kuko imvo umushikiranganje yabifatiye ko ntayonzi. Mugabo uravye amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo, arashobora kugura inzu, na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe. Iyo babonye ubwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu. Itegeko mpuza novuga mpuzamakungu mugabo riraba
ibihugu bigize uyu muryango y'igihugu kibonye yuko hageze yuko bagabanya uwo muvuduko w'abanyamahanga baje kugura amatongo, barashobora guheza bagatarira bakavuga bati eka ntivyogenda gutyo bizogenda gutyo, mugabo rero bagaca bashiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi. Barashobora kubitandukanya n'ingene abarundi baronka itongo. Hanyuma mugabo hari ikindi kintu jewe mbona cineze y'abantu bashaka cyane kuza kugura amatongo mu Burundi. Nukuvuga rero ko Burundi baratanguye kubukunda, baratanguye kubona ko ari igihugu c'amahoro, baratanguye kubona yuko amafaranga yabo boyabika mu Burundi, mu mazi yo mu Burundi. Cyo gituma rero naho hoba kantu gahaze, ico kintu cyo kubona bahurumbira amatongo mu Burundi naco nyene burya ni ciza. Rero yuko Uburundi twategerezwa kunezerwa cyane bariko baraza, kuko cyo tuvuga tuti bwa Burundi bamwe baravuga ngo Burundi si niyabagendwa, ariko barabuhurumbira. Nukuvuga rero wewe uvuze ati abanyamahanga bari wanje ntibashobora kuronka itongo iwanje, abandi baca bavuga ati yego natwe abarundi nibazi wacu nta matongo bazoronka. Urumva rero yuko bica bitera ingorane mu migenderanire y'ibihugu. Amakuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata c'amagara y'abantu. Abakorera mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida basabwa kumenya ibijanye n'umugambi w'isi wo kugwanya uwo mugera uva mu 2021 ugashika mu 2026. Ako kamo katewe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, hari mu nama y'igihugu ijejwe kugwanya uwo mugera mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro muri ico gisata. Muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze amenyesha ko uwo mugambi utegekanya gukuraho inzitizi zibuza abakeneye ubufasha. Umugambi w'isi rero urafise amahangiro wihaye wo gushika mu mwaka w'2025 kugira ngo ibihugu bigende bija kwiranduranwa n'imizi y'umugera wa sida gushika mu mwaka w'2030. Ihangiro rero harimo amahangiro atatu yita 10-10-10 ariyo araba cane ukuntu hovaho ibitangira abakeneye kuvugwa, abakeneye gufashwa kubijanye n'umugera wa sida gushika mu mwaka wa 2025 byo byavuyeho kugira ngo mu mwaka wa 2030 ho hazoshike atamugera wa sida ukivugwa. Aho twovuga icambere nuko kuvuga gushika mu mwaka wa 2025 abagendana umugera wa sida canke abageramiwe nuko babo kwandura umugera wa sida gusumba abandi boba batagikumirwa canke nabo ngo bikumire gushika kubice biri munsi ya 10%. Muri iyo nama rero twasanze iryo hangiro ry'isi ryo kwanya umugera wa sida ryo kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2026 no ngaha mu Burundi yofasha kugira ngo dushikire iyo ntumbero y'isi. Ariko biraboneka ko hariho ibirimwo bitegerezwa kuraba ingene vyoshigwa mu ngiro mu gihugu, kuko ibihugu byose ntibifise amategeko amwe, vyoshigwa mu ngiro rero hisunzwe amategeko y'igihugu, hisunzwe imico n'akaranga k'abarundi. Ikindi twabonye nuko mu gihugu abene igihugu hariya mu gihugu hagati nabo nyene bategeza gushigwa imbere mu rangwa y'uwo mugambi. Twabonye kandi ko ubushikiranganje butandukanye nabwo nyene bufise igikorwa gikuru. Ni kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'amagara y'abantu duciye dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimiye kubona mwadukurikiye, ndabifurije kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.